Mwongeye kwirirwa ndetse no kumererwa neza nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu kuri mwe mubandanya mutwumviriza mu makuru agezweho akomeje kugenda aravugwa cane avugwa nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Turi kwa Mungu cange dimanche turiko turasozera inondwi. Mwese twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ubuzima bwiza ndetse n'ibihe byiza cane, ariko nanabamenyesha yuko kuri utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye ndakwifuriza kumererwa neza kandi ukaryoherwa n'ubuzima, kandi nkubwira ngo izere Imana niyo ishobora byose, izere Imana niyo ibasha kutugenera kandi ibidukwiriye. Nongeye kubahereza ikaze nanone muri uno mwanya sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu kuri mwe mwese mubandanya mutwumviriza kuri indomonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru aremereye, amakuru abatosoye rwose tubategurira dufatanyije n'itsinda rigari ry'abamenyesha makuru bagiye batandukanye cyo dufise ijya nino mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye kugira ngo dufatanyirize amwe mu kubategurira amakuru n'ibiganiro bigezweho kuburiko biravugwa i Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Turi kwa Mungu nkuko nari bivuze turi kwigenekerezo rya 26/0/2025 mbahaye ikaze muri uno mwanya mu makuru akomeje kugenda aravugwa, dore ingingo nkuru tugiye kwibandaho mu makuru yacu akomeje kuvugwa muri uno mwanya. Nyuma yuko hakomeje kuvugwa rero amakuru aremereye cyane agendanye n'ubuzima buriko buragenda nabi bw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo, ndetse amakuru dufise akaba by'umwariko asigura ko uyu mugabo byari biteganyijwe yuko ku munsi w'ejo yari kujyanwa mu gihugu cy'u Burusiya kugira ngo abashe kuba yojya kuvurirwayo, ariko bikaba byaramaze kugaragara neza yuko yagumishijwe mu gihugu cyo Kenya i Nairobi mu bitaro bimwe bitatangajwe izina ahagwariye, ndetse bikaba bivugwa yuko amerewe nabi ndetse anarembye cyane, aho binavugwa yuko by'umwariko ariko harifashishwa ibyuma bimufasha guhema neza cange guhumeka neza nyine nkuko biboneka canga se nkuko bigaragara. Amakuru dufise nuko rero by'umwariko General Neva yoba yategetse yuko uyu mugabo aguma nga muri kino gihugu ca Kenya mu rwego rwo kugira ngo abariho akomeza kugenda aragwarira. Ibi birakomeza gushimangira amatati yarasanzwe hari hagati y'aba bagabo, nubwo Variso Ndayishimiye ku munsi w'ejo yamaze kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko bariko barasengera ndetse banakoze ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba bosengera uyu mugabo mu gikorane, mu gusozera igikorane cyabereye mu ntara ya Ngozi. Nawe yagombaga kwitaba ariko amagara akaba akomeje kugenda arifata nabi cyane. Indi ngingo ikomeza kugaragaza nayo ko General Major Variso Ndayishimiye yo bafise uruhare rukomeye cyane mu bugwayi bw'uyu mugabo, nyuma yuko byamaze kugenda biragaragara yuko yoba yarahawe isumu y'ubwoko bwa Pruderi, ariko hakaba atari hamenyekana uwo yarakoze iryo shano. Nuko umutambukanyi wa Reverend Kuriyo rero by'umwariko bimenyeshwa yuko yahagarikiwe ku kibuga mpuzamakungu k'indege kimwe rudende kiri i Burundi nga mu gisagara ca Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, aho yaragiye gufata indege ya Kenya Airways kugira ngo imushikane i Nairobi nyene kugira ngo ace arajya kuraba umugabo wiwe uburyo yoba amerewe, ariko akaza guhagarikwa. Bikaba bivugwa ko rero yabujijwe n'inzego zijejwe umutekano yuko atari kure kujya kuraba umugabo wiwe. Ibi biraboneka ndetse biraraza birashimangira bya bindi twe dusanzwe turabona, cyane cyane ibiboneka kuri bamwe mu banywanyi bagiye batandukanye begereye CNDD-FDD ndetse n'abandi basanzwe barakorana na Variso Ndayishimiye, basigura yuko Variso Ndayishimiye atagifisiye ikizere uyu mugabo bari basanzwe barakorana, ndetse akaba ari n'umwe mu basanzwe barafise ijambo remere cyane muri CNDD-FDD. Muraza kunyemerera kandi twitse kubibera mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda aratugero cange amakuru akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya akaba agaragaza ibara ndetse n'ishano rikomeje kugenda rigaragara muri icyo gice, aho umuhari wa MTS nyuma yo gukomeza guhitana by'umwariko komeza guhitana abasoda bagiye batandukanye mva makungu baturutse mu bihugu bimwe na bimwe cane abarundi, aho abarundi ubu ngubu batariko baragaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba mu nyuma yuko ingwano zisa nizasubukuriye by'umwariko muri Kivu y'Amajyaruguru.
mu gihe kandi abarundi benshi bari mu Kivu y'Amajyepfo ndetse n'abinjira bava mu Burundi bahingukira n'ubundi nga muri Kivu y'Amajyepfo abivugwa ko bayobowe cyangwa se barongowe na Generali Masunzu muri Kivu y'Amajyepfo nyene aho bagiye gutanguriza urugamba. Amakuru adusumira nuko ibihugu birimo nka Afrika y'Epfo ndetse na Tanzania byararungitse abasoda mu butumwa buzwi nka SADC, nabyo byamaze gushimangira yuko abasoda babo bakomeje kugwa muri ino ngwano ku buryo budasanzwe. Ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza, mu nyemerere tugaruke kuri izo ngingo nkuru maze kubashikiriza, tuze tuzirambura turabira hamwe ibikomeje kugenda bivugwa. Bahaye ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza mudadukurikira mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, twizere ko mumeze neza cyane. Turabifuriza uwa Mungu mwiza kandi turanabifuriza gusozera by'umwariko iyi ndwi mumeze neza cyane. Turabahaye ikaze kandi abatwumviriza bari ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abari mu mavihe amwe namwe, abari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mu bisagara bigiye bitandukanye, by'umwariko mu makaritsiye amwe namwe n'ama province, mwese turabahaye ikaze cyane. Ikaze kandi kuri mwe mwese mubandanya kutwumviriza ndetse no gutukurikira muri mu bihugu bimwe na bimwe, ibihugu by'ababanyi, by'umwariko abatwumviriza baraherereye ngako mugabane wa Afrika cange mu karere k'ibiyaga binini, bivanye nuko wowe ubyumva cange se usanzwe urabyita cange urabivuga. Abari mu gihugu cy'abanyi ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, muri Kongo Kinshasa, abatwumviriza bari muri Kongo Brazzaville, abari by'umwariko mu bice bimwe na bimwe nko mu gihugu cy'abanyi Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi muri Zambia, Zimbabwe, mu burengero bwa Afrika, mwese turabahaye yambu cyane. Abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, i Buraya, muri za Canada, mu Bwongereza, Ubufaransa, abari mu Bubiligi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi, mwese turabataye yambu cyane. Turabahaye ikaze kuri mwe mwese. Ikaze kandi by'umwariko kuri ugeze ngabwa mbere pyonda kwanditse sabone kugira ngo ubane natwe 5 kuri 5, upyonde ko hari akamenyetso k'inzogera kugira ngo bajye baranakumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye. Reka tuyatangurire mu Burundi ahakomeje kuvugwa inkuru imbi cyane, ariko kandi turaza no gukubitira i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Nta kindi gikomeje kugenda kiravugwa canke kiragarukaho cyane nga mu Burundi nibimenyesha makuru bigiye bitandukanye by'i Burundi, usibye kugaruka ku nkuru iremere cyane ikomeza kugaruka ku magara atifashe neza y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo, aho arembeye mu gihugu ca Tanzania. Mbere mbanze ndabamenyesha ndetse ndanababwira yuko by'umwariko iyi ngwano by'umwariko ikomeje kwibonekeza muri politike ishobora kongera gutwara ubuzima bw'iki gihangange mu nyuma y'ibyashikiye umwisi Petero Nkurunziza yahoze aratwara Uburundi nk'uko bigaragara. Amakuru dufise muri uno mwanya nuko kugeza ubu ngubu atariko arabasha kuvuga canga se ngabashe kuba yogira ikindi kintu yo kwikorera mu nyuma y'ikorero, ariko arahema nabi, aho biboneka yuko ibyuma ari byo biriko biramufasha mu kuba yabasha guhema neza, by'umwariko ibizwe nka reamination nk'uko amakuru yoma aradushikira. Ahera mu makuru yamaze kugenda arashigwa ahabona agaragaza neza yuko by'umwariko ibitaro bya hano muri Nairobi mu gihugu ca Kenya byamaze kwemeza neza yuko uyu mutegetsi akomeje kumererwa nabi. Ibi kandi biraza gushimangirwa n'amakuru yamaze kugenda ashigwa habona ubwo Valentin Ndayishimiye nawe ku munsi wejo yagarukaga ku buzima bifashe neza bw'iki gihangange muri politike, ariko kandi narabamenyesheje yuko iki gihangange ubwacyo gifise akagwi by'umwariko yashizeho kajejwe kuburabuza ndetse no guca intege abandi banyagihugu cyane abo ku ruhande rwa Valentin Ndayishimiye. Ibi Valentin Ndayishimiye nawe yarabiteye imboni kare, aca aratanguza gahunda zo kugira ngo abashe kuba yogwanya iki gihangange. Amakuru dufise ndetse by'umwariko akomeza kugenda aradusumira remeza neza yuko uyu mugabo yagombaga kunyarukanwa ku munsi wejo mu gihugu cy'u Burusiya kwa President Vladimir Putin kugira ngo abashe kuba yohabwa ubuvuzi bwisumbuyeho, ariko biravugwa ko muri ivyo bitaro ho baharatanzwe itegeko y'uko atagomba kuba yovanwa muri ibi bitaro by'i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Iri tegeko ngo ryaba ryaravuye kwa Valentin Ndayishimiye nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru yihuta rero aranagaragaza neza
neza yuko umutambukanyi wiwe nkuko biboneka yaba yankiwe kujya kuraba umugabo wiwe nkuko amakuru yamara dusumira. Bivuga yuko inzego z'umutekano mu Burundi ku mugoroba wejo zaramubujije kuba yorenga ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye, aho biboneka yuko inzego z'umutekano zisanzwe ziracungera umutekano nga kuri icyo kibuga zaramuhagaritse, aho biboneka yuko yaramuka ashitse mu gihugu ca Kenya yari gusaba yuko umugabo wiwe yojyanwa mu bindi bihugu bizakure kugira ngo abashe kuba yojya guhabwa ubuvuzi bwisumbuye. Kuba rero uburongozi ndetse n'abandi bategetsi mu Burundi batari ko barareka ngo umutambukanyi wa Reverend Ndikuriyo rero afata indenge ajye kuraba umugabo wiwe aho agwariye mu gihugu ca Kenya, biraboneka yuko ubu bugwayi bwopanzwe ari umugambi wapanzwe n'abari ku butegetsi baba batashaka yuko agomeza kuri uno mwanya. Amakuru yose akomeza kugenda aradusumira aragaragaruza ndetse akanahuriza ko yoba yarahawe ishano ubwo yari ari mu gihugu ca Tanzania mu butumwa bw'akazi, ariko kandi bikaba biboneka yuko byaba byarakozwe n'uyu nguyu Evariste Ndayishimiye nkuko byuma bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugeraho, akaba asigura ndetse akaba agaragaza neza yuko mu Burundi hakomeje kugaragara indyane ziteye ubwoba ku buryo abatari bakeya bashobora kuzisanga n'ubundi bagarutse muri kahise ki Burundi nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Witegereje neza bamwe rero mubegereye Reverend Ndikuriyo bagaragaza ko uyu mugabo usanzwe ari igihanganye nga muri politike mu gihugu ciza c'u Burundi nawe arasanzwe afise inyifato imeze neza nk'iyo mukuru w'igihugu, aho nawe atanga amabwiriza cange akagaragara asuzugura ku buryo buremere cane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibi Evariste Ndayishimiye nawe rero ngo yarabitoyeye imboni hakiri kare ndetse atangura kugenda aragibwa inama n'abatari bakeya bamumenyesha yuko hoba hariho akagwi kariko karategura kumuhirika cange kumutembagaza ku butegetsi cange kumukorera ikudeta nkuko byagiye birashikira uwo yasubiriye. Iboneka yuko rero aribwo yoba yarafashe ingingo by'umwariko yo kugira ngo abashe kuba yokwikiza icyo gihangange. Narabamenyesheje yuko hari umwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi akaba asanzwe ari umurundi abarizwa ku mugabane w'Uburaya, we yarasiguye ndetse agaragaza neza yuko mu gihe Evariste Ndayishimiye atokwikiza iki gihangange cyangwa se by'umwariko uyu nguyu Reverend Ndikuriyo bizomugora kuba yozosozera ikiringo ca kabiri, ndetse biboneka yuko kandi mu gihe atazashobora kuba yomwikiza Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yozoheba ubutegetsi nkuko bizima bigaragara. Aya ni amakuru twama twararonse, aya ni amakuru akomeje kugenda aravugwa, aya ni amakuru akomeje kugenda agaragara. Kugeza ubu ntiharamenyekana ikiraza gukurikiraho mu nyuma y'ikorera umutambukanyi wa Reverend Ndikuriyo abujijwe kurira indege kugira ngo ajya kuraba umugabo wiwe ahagwariye mu gihugu ca Kenya i Nairobi nkuko amakuru yama aradusumira. Kugeza ubu turakomeza kugenda tubatohoreze amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, aho turiko turifashisha amatorokanyirizo yacu atandukanye ari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko kandi twaba dufise n'imboni zigiye zitandukanye. Tukaba turashaka kubaza rero igituma uyu mutambukanyi yankiwe kuba yojya kuraba umugabo wiwe ahagwariye mu gihugu ca Kenya. Turaza kugaruka by'umwariko kubiraza gutangazwa n'umushikiranganje n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati y'iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye, ariko kandi turaza no kwifashira na bamwe mu begereye CNDD-FDD bagire icyo badusigurira kubigendanye no kuba rero uyu Reverend Ndikuriyo yarankiwe kuba yojya kuvurizwa mu gihugu c'u Burusiya nkuko byavugwaga, dore yuko amakuru yasiguraga yuko agomba kuva muri Kenya ajyanwa mu gihugu cy'u Burusiya cange mu Buhinde cange mu kindi gihugu kugira ngo abashe kuba yohabwa ubuvuzi bwisumuyeho, ariko kugeza ubu akaba akomeje by'umwariko kugwarira muri kino gihugu ca Kenya. Bivugwa ko ari itegeko rya Evariste Ndayishimiye, ariko kandi hariko haribazwa n'impamvu umutambukanyi we yoba yankiwe kurira Kenya Airways kugira ngo imushikane ngaha mu gisagara ca Kenya mu gisagara ca Nairobi kugira ngo abashe kuba yotera imboni
akajisho ku mugabo wiwe abashe kuba yoreba rero uko amerewe. Bivuga ko rero bamwe rero mu bamujyanye ari bamwe mu baganga n'ubundi basanzwe barakora mu biro by'umukuru w'igihugu, ndetse binaboneka yuko ari bo komeje kugenda barahabwa amabwiriza. Tugaruke ku ngwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kurondera gufata Goma. Umwari wa M23 biravuga yuko waba warishe ingabo zika muri 13 mva makungu zaragiye kubungabunga amahoro, ariko kandi nazo biboneka yuko zaba ziriko zirifatikanya n'ingabo za Kongo aho kugira ngo zibungabunga amahoro cyangwa zicungere umutekano w'abanyagihugu, zika ziriko zirafatikanya n'ingabo za Kongo ndetse n'indi mihari imwe n'imwe mu guhangana n'uyu mwari wa M23. Abasoda 13 mu ngabo zijejwe mu kubungabunga amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo barapfuye mu ntambara z'abahuje n'inyeshyamba z'umwari wa M23. Izi ngabo zirapfuye mu gihe ingabo z'u Burundi zo zibarirwa mu majana n'amajana arizo zimaze guhitanwa n'ingwano. Mwitangazo caraye gisohoye igisirikare ca Afrika y'Epfo Sofa Africa National Defense Force canke SADF kimenyesha ko rero ingabo zaco 9 zishwe mu ngwano yazihuje n'izi nyeshamba zariko rero zirondera kwigarurira igisagara ca Goma. Kivuga ko kandi abagwanyi ba M23 bakoze igitero gikomeye cyane ku ngabo zacu ariko bakazibirwa mbere bagasubizwa inyuma kubera ubutwari bw'abagwanyi babo, by'umwihariko bakomeje kugenda bagaragaza kuri urwo rugamba. Iri tangazo rivuga ko indwi muri aba basirikare ba Afrika y'Epfo bishwe bari mu ngabo za SADC zarungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri 2023. Babiri nabo bakaba bari bo mu ngabo z'ubutumwa bwa ONU buzwi nka MONUSCO, ubutumwa bumaze imyaka iharurwa muri 30 mu buseruko bwa Kongo, ariko kandi bikaba biboneka yuko ari bwo butumwa bwa mbere buhenze cyangwa se bushorwamo ingingo y'imari nini na ONU, ariko bukaba atakintu kigaragara burahindura. Igitigiri cy'abakomeretse ntikiramenyekana neza nk'uko iri tangazo ribivuga, rikongera yuko rero bakeya muri abo bakomeretse mu buryo rero butandukanye, ndetse harimwo n'abakomeretse cyane. Hampande y'aba basirikare rero ba Afrika y'Epfo, abandi 3 ba Malawi bari muri ubutumwa rero bwa SADC buzwi nka Samir DC, ndetse n'umusirikare wa MONUSCO yamuka muri Irigwe barishwe mu ntambara zo kwirukana inyeshamba za M23 zariko zirasatira umujyi wa Goma. Ejo kuwa gatandatu umukuru w'inama nkuru rero y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yarateye akamu asaba yuko ingwano zihagarara maze impande zombi zikubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano. Hagati ashiramwe ONU naryo rero ryaratangaje ko rero ribaye ririmura abakozi baryo badakenewe cyane bakavanwa Igoma kubera ihungabana rikomeye cyane ry'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iri tangazo ryejo ku wa gatandatu igenekerezo rya 25/0 umwaka wa 2025 rivuga ko iyi ngingo atangaruka mbi igira rero ku bikorwa rijejwe byo gutabara abasivile ndetse no kubaha imfashanyo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ngingo ije mu nyuma yaho rero mu misi mikeya iheze ibihugu bimwe na bimwe rero bisabiye abanyagihugu babyo kuva Igoma amayira akiri meza, harimo Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudaji ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarasabye abanyagihugu babo ko bova muri uwo mujyi vuba. Haraciye amayinga atari makeya rero uno muhari wa M23 uvuga ko urwanira inyungu z'abakongomani b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ugenda wigarurira uturere tutari duce cyane two mu buseruko bwa Kongo, mbere ukaba ongereje akariro rero mu kurondera gufata igisagara ca Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ishiramwe HCR ryita ku munzi rivuga ko abantu bakabaka mu bihumbi amajana bataye izabo kuva uno mwaka utanguye kubera izi ntambara. Hari ubwoba ko ibintu bishobora kuyagara ari nka hamwe rero M23 yobandanya n'ibitero byayo nk'uko bigomeza kugaragara.
kurwanira igoma ni ikibazo ni ikibazo cyo gupfa no gukira niko FARDC ivuga. Kuri uyo wa 25/0 urunani AFC rwarasabye ingabo z'igisirikare ca Kongo ziri Goma ndetse no mu micungararo yayo gushira ibigwanisho hasi mu masaha 48 kugira ngo amaraso ntasesekare muri icyo gisagara. Hagati aho kandi kegera cabura amatari w'intara ya Kivu ya ruguru Jean Armulade Ekuka Lipopo atahumuriza abanyagihugu bagoma ko rero badashobora kubaheba ngo bagwe rero mu minwe y'umwansi. Mu ijambo yashikirije inyuma rero y'inama y'umutekano ejo kwa gatandatu, Ekuka Lipopo yagabishije inyeshamba ko rero zitohirahira ngo zinjire mu gisagara ca Goma. Ati mumenye ko rero icyo gisirikare cy'umwanzi niba rero kibaza ko rero by'umwariko kitokwinjira uko nyine uko ishaka atangorane kandi mu buryo rero bworoshe izosanga abanyagihugu bose n'igipolisi cyacu n'ingabo zacu muri iki gisagara kandi kizohatikirira ku buryo budasanzwe. Rero turi ngaha ni mutwizigire kuko rero ni mwebwe mwashatse ko rero tuba ngaha, nibyo rero twaraciwe umutwe rero n'urupfu rwa buramatari w'intara yacu Generali Major Peter Chirumwami Nkuba, ariko twese turi ngaha turi kumwe rero tuzoshira ingufu zacu zose hamwe kugira ngo turwanire igisagara ca Goma. Ibiro by'umukuru w'intara ya 34 ya gisirikare atera intege rero ingabo kwitanga batiziganya mu kurwanira ubusugire bwa Kongo muri rusange na cane igisagara ca Goma. Itangazo ryatewe ko igikumu na Lieutenant Colonel Njigo Kayiko Jerome umuvugizi w'igisoda ca Kongo mu ntara Kivu ya ruguru rigira riti iki ni ikibazo cy'urupfu no gukira. Ribandanya rigira riti umukuru w'intara ya 34 ya gisirikare asaba abasirikare inshirwa menetse z'abarwanyi ziriko rero zirarwanira igihugu hamwe n'abanyagihugu bose kwima amatwi rero ubutumwa bw'ibinyoma bwo gucafuza bwo kuryoshya ngo nuguca intege rero bukwirakwizwa n'umwanzi yarateye ku mbuga hwaniro canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibiro vya Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa bivuga ko ejo kwa gatandatu yavuganye n'abakuru b'ibihugu byombi wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na hamwe n'u Rwanda mu gihe amakungu abandanya asaba ko intambara zihagarara. Ku rundi ruhande bwiwe Kaja Kalwasi arongoye igisata kijejwe imigenderanire mu muryango w'ubumwe bwa Buraya asaba M23 guhagarika ibitero byayo kandi akiyamiriza u Rwanda kubufasha rero ruha uno muhari nkuko byandikwa n'itorokanyirizo rya AFP. Icyakora u Rwanda rurabihakana. Byitezwe ko inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano mu isi yari yitezwe gukorana ejo rero kuwa mbere yimuriwe kuri uno wa Mungu kubera ibintu bite byonyuka muri iyo ntambara bikomeje gufata indi ntera. Hagati aho leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yarahagaritse imigenderanire n'u Rwanda. Mu itangazo ryarasohowe n'ubushikiranganje bwa Kongo bujejwe imigenderanire, leta y'iki gihugu yatumye ko abaserukizi bayo mu Rwanda ko batahuka ubwo rero nyene ica intege u Rwanda gukora bisunze iyi ngingo mu guhagarika mu kiringo c'amasaha 48 ibikorwa byose by'imigenderanire by'ubuserukizi by'u Rwanda ni Kinshasa. Iyi ngingo ifashwe inyuma y'iyicwa rya buramatari w'intara ya Kivu ya ruguru mu ntambara zarabaye kwa kane mu gisagara ca Sake, aho yari yagendereye ingabo zari ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yishura kuri iyi ngingo aciye ku rubuga rwa X, Olivier Nduhungirehe umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire avuga ko mu bijyanye n'imigenderanire iri atari itangazo ahubwo ko ari ubutumwa bwo kumenyesha bwarungikiwe ubuserukizi bw'u Rwanda muri Kongo mu gihe umukozi wa nyuma rero wo mu biro by'ubuserukizi bw'u Rwanda Kinshasa bivanye no kungene nyine yaguma aterwa ubwoba n'abategetsi ba Kongo yari yamaze kuva ku mugwa mukuru wa Kongo. Leta ya Kongo, ibihugu bitari bike rero ishiramwe ONU hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya bagiriza u Rwanda ko ari rwo rufasha mu mugongo umuhari wa M23. Abategetsi b'u Rwanda ntibabihakana cange se ngo bavyemeze, ariko kandi bakagiriza Kongo nayo ko ikorana n'inyeshamba za FDLR zirimo abagirizwa kwiha inkumbi mu kugandagura abatutsi
bari batari abatutsi barenga imiliyoni mu misi ijana mu mwaka w'1994. MTC yarashinzwe muri 2012 nk'ishami ry'uwundi muhari w'inyeshamba ivuga ko ifise intumbero yo gukingira abatutsi bo mu buseruko bwa Kongo, ivuga ko bari bamaze igihe kirekire batotezwa, ariko kandi hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ko MTC yakabaye inahabwa ubufasha mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yoshika ku ntego zayo, mu gihe intego zayo ari nziza cyane. Leta y'u Rwanda ivuga ko atamusoda wayo barizwa mu buseruko bwa Kongo cyangwa muri icyo gihugu, ahubwo ikavuga ko yashyizeho ingamba zo kwirinda cyangwa se ubwirinzi ku mipaka kugira ngo ibandanye gukingira umutekano wayo mu gihe Kongo bikomeza kugenda biraba bicane. Mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya turabira hamwe ibigezweho biriko biravugwa.